kabira kwiye niye mbwiye watangiye gufana Man City ryari jewe natangiye gufana Man City neza na neza 2015 2015 yego Pep Guardiola yari muri equipe ya Man City ushobora kubazanya na Pep Guardiola wewe oya je nayifashe mbere yuko aza ifa imenyereza no rya Pellegrini Manuel Pellegrini ariko na Guardiola buriya niyaje muri 2015 yaje saison 2015 avuye kwa Bayern gusa nyene natanguye kuyifana ijya saison ihera Guardiola aza nuko rero umufana wa Man City hari nta kintu umuvuye mugoroba ciki ko tubandanye ndavyiyumvamwe cyane 3-2 at stadium uyu mugoroba naho muri Santiago Bernabeu Pep Guardiola ati mufise igice kimwe gusa cyo kurengana imbere equipe yitwa Real Madrid wemeranya nawe oya kubera sinemeranya nawe kubera iki kimwe ni bike cyane igitsina kimwe ni bike kimwe n'ubusa muri Bernabeu cyane ko muje mwiyemerara murazanga Real Madrid kuyitsindira Santiago Bernabeu turayikubita yugaye equipe yari no mu bibazo byinshi muri Premier League murabakane turi mu bibazo mugabo na Real birimo Real Madrid ni yakabiri muri La Liga kandi nta kibazo na Barcelona basumvye n'utari muri nako banganye ibitsindo nta kintu basumvye ariko ibagomboranya amanota menshi imaze iminsi yitwara nabi nayo mbaye mbinyibona umfana wa Man City yahagaze ko kabisa ibibazo byanje ndumvura birinze kurundi rero turi kumwe n'abafana ba equipe Real Madrid se ko bo baje ari babiri sinakubwiye ko ari cyo kibazo utosanga abafana batanu ba Man City nabona ko baje ari babiri bobo ba Man City twafatiriwe ubundi twari kuza turi benshi abonetse wewe nyene nije n'abaseruki bimeze bitera kamera kuri wewe mutoto ndaza ko ndamuhereza ko kuko ibintu ndabikunda cyane bimeze neza Juma Jux no bana gutereka kuri micro Juma mutereke kuri micro bigende neza bimeze neza cyangwa uyegereye ngira ngo utayegereye neza azaraza gufasha ni sawa ndibaza ni sawa ndakumva duzijwe mugabo tuganire nk'abantu b'abagabo yego umeze neza yego hayi ndameze neza jewe mwijaz ginza cyane equipe yitwa Real Madrid keze y'ibwami yako kantu rero kweri kimukunda kuvuga ibwami nuko gusa sanzwe ari mu bwami bwa Espagne cyangwa n'ubundi niko biri equipe y'ibikombe igomba nyene kwitwa y'ibwami nawe bakwita nde kiye kwizina nitwanye gushima Fabrice ayo kwizina ry'umufana nitwa Eremiro Fabrice kwizina ry'umufana kwitane Eremiro Fabrice na kazina k'umukinnyi wa Real Madrid wongerako ni Casemiro niho nahora mfana kera ubu naho mu bahari ko Casemiro yagiye ageze kwa Manchester United bitabara ubu ndi Bellingham Jude Bellingham nawe watanga gufana equipe yitwa Real Madrid gari ni kuva 2015 2015 harasara gikomeye mwatwaye 2015 ntayiko yari ane branche kuko Barcelona bitwariye rimwe kuri Reason League kwari ko atanga gufana equipe kandi atagikombe itwaye equipe zikunze kuronka abafana yo itwaye igikombe ko arante umufana arabaye motive no kuba equipe itahukanye igikombe uyu mwaka ituma atari gufana Real ituma nayumvise twari dukubise Barca twayitsinze uwo mwaka ndavyibuka muri La Liga nubwo yari batwaye ibikombe muhita mwumva ko ifana equipe nuko bimeze rero wakaba ari umufana wa equipe ya Real Madrid nawe ahari ko no mugoroba ariko hari n'undi mutoto nawe hari nabonye afana equipe yitwa Real Madrid byaragoranye kabisa kobwa barabaye benshi muri football ni kibazo gikomeye mwiriwe neza nawe mwiriwe umeze neza doza kajwi hano turagurika mu kuvuga meze neza ndakomeye natwe tumeze neza usibye ko nambaye amafime kandi ndaza kuyavugamo na match kunyene hari umuntu bw'abana yambaye amafime saa moya atari nka Satubi cyangwa n'undi muntu ndabibonye kuri wewe gute bakwitane nawe nitwa Higwa Berlin inde Higwa Berlin Higwa Berlin bo bakaba banazira moba nta kazina nawe kumufana Real Madrid ko mwana wajambaye jezi kunda muri Real Madrid wongerako abakobwa kenshi ngo muri Real Madrid muraprefera cyane mu witwa Rodrigo oya je nkunda Mbappe ukunda Mbappe Kylian Mbappe yewe Mbappe kweli kari mushasha muri Real Madrid none mushasha gusatangwa kumukunda akiri muri Paris Saint-Germain kenshi nibikunze kugaragara ko umukobwa usanga kurikirana ibintu bya football
wowe Real Madrid watanguye kwifana ryari? novuga ko natangwe kwifana nkivuka gusa oya wavukiye mu muryango w'abafana Real Madrid cyane gose nawe utuvyisangamo ariko uca ubwenge watanguye gukurikirana match ryari? muri Real Madrid hari bande wowe wibuka ico gihe watanguye gukurikirana match? Cristiano Ronaldo Ramos haba nkabo nyene gushika ubu rero umufana w'ikipe ya Real Madrid cyane gose. uyu mugoroba mufise Man City yicaye iruhande yawe murabo banzu muramutse mugire fair play Man City murayakirira umunsi kuri Bernabeu mugiye urukino rwa mbere mwabatsinze ibitsina bigera ku 3-2 kuri Etihad Stadium basanze mu gihugu cy'Ubwongereza. Ni match yabagoye mugabo cyane gose yari yatugoye insinze twarayironse tutanayibaza ko twayironka. uyu mugoroba mwiteguye gute? urabona biza kugenda gute hariya kuri Bernabeu? no musi je match twishire nk'umunyamupira mugabo pana kuca uvuga ngo Real Madrid iratsinda oya no musi match jewe ndizera ko dutsinda kandi novuga ko dufite n'amahirwe kubera ko badusanze Santiago sinovuga ko batodutsinda Santiago Bernabeu ariko ndumva ko dufite amahirwe yo gutsinda kubera ko muri Santiago Bernabeu. Aha Prosper, Man City bimeze bite ko Pep Guardiola tubwiye ati dufite igice kimwe conyine ati gutsinda Real Madrid kuri Santiago Bernabeu bisa nkaho bidashoboka. Sijyo jambere avuze n'amajambo kubera ko yama yavuze ko gutsinda Real Madrid bigoye uwitwa Pep Guardiola na Chanchanio iri muri Ligue des Champions. ubu ho yariciye umujya ati wombaza gutsinda Real Madrid kuyitsindira kuri Santiago Bernabeu ati ndabishize mu bijanye n'ibiharuro ati dufite igice kimwe conyene cyo gutsindira Real Madrid kuri Santiago Bernabeu mugoroba. Ravye igituma yawe yabivuze afise impamvu ariko no mumenyereza no mumenyereza gusa hajya abashizemo ibiharuro byinshi cyane. Uravye ibiharuro dufise kuri Santiago Bernabeu si vyiza cyane. Match tumaze kwahurira zose tumaze kuyitsinda rimwe ryonyine gusa. Hanyene nikija ariko burene nayo nerega yakoze amateka mu ndwize kwera ko n'igambiro bari batsindiye Etihad Stadium. Nayo ntiyari bwidutsindire Etihad nayo ivyibuke. Uyu mugoroba rero urabibona gute? Arabakenye badahari nka Kanji dahari witwa Tanake nawe nabonye atameze neza that 4 nabonye n'abandi bakinyi bagiye batandukanye ariko muri rusange n'equipe ya Marseille mutameze neza murabizi. Uyu mugoroba kuri Santiago Bernabeu nk'umufana w'ikipe ya Manchester City urabona ko yari cyo muhanoba. Oya cyizere kirahari. Cyizere kirahari kuko na Real ntimeze neza. So shakura na Real muhira hajya ntiyitwarira neza kenshi. Ariko Bernabeu harakaze wa muntu. Uyu mugoroba bashobora no kuyifunga hejuru bikabakomerana. Nubu herutse barahafunze ariko twahagiye 3-2. Naho nyine bagiye batugombora. Rero Real hari ukuntu baba batugombora kenshi mugabo kenshi baza bava inyuma twabatsinze mwatanguye kubatsinda igitsindo bakaza batugombora. Rero uyu munsi ntibaze kwijajara ntibibaza ngo amazi aracari yayandi dushobora kubatsinda bikarangira uko kweli cyane. Juda Bellingham mu bintu umufana Man City avuze ari iruhande yawe uravyumva gute? Ati mwaramenyereye kuzamuraza mugombora atakatari gake barabatsinda ariko mukamwo bagombora. Ati mugabo uyu mugoroba bicunge bishobora kurangira equipe boye ibatsinze bikabagora kuyigombora. Twebwe uyu munsi ntabwo badufise. Twebwe uyu munsi utsinda ni ngombwa turatsinda premier. Uko mugwi naho udahagaze neza uyu munsi na City nayo ntihagaze neza yonyine. Gusa twebwe turafise amahirwe menshi yo kubandana kuba twabatsinze ku match ya mbere kuri Etihad Stadium. Barabatsinze urukino rwa mbere none munsi turi muhiya dufise n'abafana benshi twaza gutsinda turavyizeye cyane. Prosper mu bakinyi bari incertain muri equipe ya Manchester City harimo witwa Erling Haaland. Yajanye n'abandi mugabo bari incertain nkuko biharuro bibenyere kandi imbere yanje. No munsi hamwe usanga witwa Erling Haaland ari incertain kuri match. Birumvikana ko bagora tugora gahora ariko nabo njye Marmushi yo hakina. Marmushi werutse muri weekend yatsinze ibitsindo 3 equipe yitwa Newcastle. Yego nabonye iyo shobora kuhakina ijya nimero 9 nabonye ukuntu asaba imipira neza cyane. Abafana ba Man City abakinyi ba Man City bose bamitiriza
unyemerera ngo akantu gasanzwe ufatiye ku bakinnyi mufise muri kano kanya muri equipe ya Man City nabo muherutse kwinjiza muri Mercato mu kwezi kwa mbere. Equipe ya Real Madrid nayo irayizi kubera ko mumaze gukora katari gake nako ndaraba mu kanya gato muri match zimaze kubahuza hagati ya equipe ya Real Madrid buriya nta n'ikimenyero kinini nagere cyane kubera ko umaze kubatsinda 5 bagutsinda 5 munganya 5 bivuze ngo uyu mugoroba ni Urukino rero rugomba kwerekana uja hejuru y'undi muri match zimaze kubahuza muri match 15 umwara batsinze 5 batsinda 5 munganya 5 ushingiye ku bakinnyi mu bisama equipe ya Man City nawe umerutse kwinjiza uyu mugoroba wakaba iri Pep Guardiola kuri iriya ntebe ari ya Santiago Bernabeu yego nabaye bakinnyi no munsi wabona wotuma equipe yitwa Real Madrid bakayivugutira umuti kuri Bernabeu. Je rero nk'abakinnyi ari je ndi gupanga list ishobora gutangura mu kibuga ngo duzijwi bagore kwavuga ko umufana wa Man City ngo bafise ubwoba duzijwi bumve gatabwo bufise ubwoba bwo vahe kandi rero navuga ngo ari je ndi gupanga list iri butangura uyu mugoroba Delson no mushira mu izamu Morales ibisanzwe ne mufise nta nundi Ortega ndazi numwembe Ortega mbona ko amakosa menshi Delson mu izamu zamu kuri gatatu no hashira Vardiol Josco mu mutima wa defense Ruben Diaz ahari nimamize neza Ruben Diaz araharamize neza agomba kuba arimwo agakina na John Stones kuri kabiri no hashira ujya mushasha Kusanov ya rero mu gukasa barya babiri no kubana upanga bane babiri batatu umwe komera cyane babiri rero bokasa niko Gonzalez ujya mushasha nkashira Kovacic Mateo ya imbere yabo nogira linya ya batatu ku ruhande amajaha kuri set ku nimero 7 Phil Foden obero Stade yaramutanguje mu rukino yatanguye go mu ndwi heze hagati yabo nkashira Kevin De Bruyne capitaine ya ahanye ku ruhande rw'amaja kuri 11 nkashira Omar Marmoush ya yarande yo bakomeye ara point araza kuvyataka birondera abo nibo 11 babona ko shobora gutuma equipe yitwa Real Madrid mugoroba yego muga mu gihe naho arande yoba atariho Marmoush ndaza kumwegeza imbere akini nimero 9 uru ruhande ndarushire ko Savio Moreira cyane mukinyi wanje niwe ukunda muri Man City niwe wa mbere turuka muri Girona cyane je niwe mukinyi wanje Bellingham yego abakinyi mu bise burabazi bose nibaza ko ubametriza neza nanabonye muri Swadi yanyu mwagarukanye witwa Antonio Rudiger ashobora kuza kuba ari umugoroba nubwo peut-être umuhereza ashobora kuraba akavuga ati nta nukino yakinye mu ndwihe muri no weekend uberutse abakinyi batanze itsinzi kuri equipe ya Man City bari abakinyi uri Carlos Ruti hari umukinyi wohinduramo bose ko bahari ari nka jewe nohindura hajya hakinye Chouameni nkazana Rudiger Antonio Rudiger ariko avuye mu mvune nta mpungenge umugira ko nta mpungenge ndamugira ko ugera asanzwe abimenyereye cyane ni experience igenda nta handi bohindura nta handi nohindura ngivyo rero abafana bavuze uno mugoroba kuri Santiago Bernabeu hagati ya equipe yitwa Real Madrid na equipe yitwa Manchester City ndabonye wa Real Madrid mu mazimisi ngo muri munduru zikomeye cyane abagarikiza sinzi ko ivyo bintu bizi abagarikiza ngo amazimisi mushkwana cyane na equipe yitwa Real Madrid tujuru ngo barabiba nawe niko vyumva yego Jude Bellingham atusumagarikiza ariko mwe abafana banyu ngo ni muvyemera ko mubagarikiza ko yatusumagarikiza oni yamututse kuko ugiye kubiraba Jude Bellingham aze fuck off muhagarikiza yumva ibindi urumva nyene habaye kutumva yego ariko izi ngorane za miwanya gusa kwa Real Madrid nimwe murenganya gusa muri Arika Real basanzwe ko ndabatomboye mukaba muri hano Real Madrid muri iyi minsi yakora yirenganya cyane
mushingiye kuki mu kuvuga aya majambo dushingiye ko n'izindi zose bigaragara ko zirenganywa oya Madrid arbitrage igwaye muri Espagne kuki yarimwe mwaba mu bibazo muri Zose ya Madrid Madrid yo muri iyi minsi iza kwisonga mu migwi irenganywa muri La Liga koko ego na cyane fana ba Real namwe musikaye mwabaye nka Carlo Ancelotti ni watigera yemera ko bigoye muri equipe yitwa Real Madrid ngivyo uyu mugore murabona gute bijanye n'ibitsindo ndaheri wawe kwa Jude Bellingham uyu munsi turashobora gutsinda 3-1 bitatu kimwe rabo yemeze nk'umuntu w'umugabo n'ibitaba naho siga kantu tuza gushingira ko tuvuga tuti ivyo Jude Bellingham yavuze ntivyashobotse uyu munsi birashoboka cyane bitatu kimwe abafana ba Real Madrid niko bavuze nawe uyu mugoroba kuri Bernabeu nubwo Pep Guardiola ataciza abahereza buri gihe urabona biri bugende gute jewe mugoroba ndabona bigenda 2-0 utsinda Man Real Madrid 2-0 ego ndayitsinda 2-0 Bernabeu hey witwa Charles Niyonga bati umufana wa Manchester City ndamushigikiye cyane ndumva ko ari umunyamupira ati Manchester City nande ndayifana kandi ndizeye yuko tuza gutangaza Real Madrid kuri Bernabeu mugiye wundi gweta Carmel nawe ndabona ari mugenzi wawe wa afana equipe ya Man City sinakubwiye ko bari benshi batanguye kwigaragaza ariko je aba ba YouTube banira makenga shobora kuba ari abantu bari muri association yitwa kuri aho akaba ari irikirago iratekanya ati Ederson mwizamu Stones na Diaz witwa Jevarjon na Kosanov mwahurije hose ati niko no witwa De Bruyne hama Foden Savinho no witwa Marmoush ndetse na Haaland yakuyemo Mateo Kovacic ni shwaye nawe uyu mugoroba barama biri bugenda gute kuri Bernabeu estimation y'ibitsindo uyu munsi navuga yuko ni des équipes vont marquer ça birarangira umugwi wa Real Madrid twishimye ko David mwishimye ko murenganya muri kimwe cy'umunani gishicanye ego ngivyo rero abafana bavuze ngo namwe abafisi ibibazo mugomba kubabaza murafise umunota umwe gusa kubabaza ama tukabasezera ariko nimba rofsa kandi yongera ko ntakongere ko nta kibazo muhaye umwanya amana afisa kandi yongera ko mwese kumenga mufise ubwoba oya ntabwo ariko icyo munatinyana kuko City na Real Madrid muratinyana turanatsindana kenshi muranatsindana kenshi icyo nico skip muratinyana kabisa ari ugiye kurabuza gusanga umfana wa Real Madrid bwate gura na City biragoye notuma mura na Liverpool ugiye kurabuza City bwate notu agungura na Real Madrid notuma mura Paris Saint-Germain ati biragoye cyane naziya zindi zose kandi nivugiye kuraba imyaka 3 y'inyuma mwarahuye cyane muri des champions surtout muco bitano ka stage gutsindwa no kucuvamo none musi zamwisanze kandi mugomba gusagura muri barrage aho mwataha turamenyeranye cyane nuko mu nkundira je ndabashimire cyane kubona mwitavye ubutumwere bwacu bw'uno munsi kuza kutuganiriza na cyane ko rimwe na rimwe nabwo dukora ubusesanguzi hano tuba tunifuza kandi kumenya namwe ingene mubibona na cyane kuri tapi vert ndabashimira cyane rero abafana ba Real Madrid mwakoze ndaheri wawe bakoze kutugendera uzananye n'uyu mutoto mwiza cyane fana ba Real Madrid nabonye mwaragurire kino gihe muri benshi abafana ba Madrid muze muntu mire nanje munshiremo nta kibazo kayo vrem imiryango iruguruye none bari tugomba twakira ariko Jenzo ja hose no muri Man City ndoja ko nemereye kuja hose muri Man City umunsi kuzatura basezerera babimenye wakoze kuza tubashimira kuba mwatwakiriye ego wakoze kuza nawe merci murakoze hari ahantu uri urubona abantu bafana Real Madrid b'abakobwa bimeze bite abafana b'abakobwa ubwo basigaye bafana gose kurugera abantu batavyibaza aba Barcelona baramaze kubabona ko bataba ndabona barahari bobo bonya ba Real Madrid nabo ndababonye ariko muje hano ego n'abafana ba Barca barahari ego baba toto cyane ibintu ngiye kubikunda cyane kabisa bakoze Man City mwakoze cyane kudutumira match murerabira hehe ni muri na City Bar namwe murerabira match aho nyene nta handi ariko ni mugene mugiye ko mukurikirana PJ Classic FM PJ turayikurikirana cyane no muri Morena City niyo baba bari kuvuza buri gihe cyane nawe baratwumviriza ko bakobwa umenga kumviriza amakuru y'inkintu birabagora sishaka gusaba match nagwaye nuko barabafana ba equipe twara Real Madrid na Man City bari hano mwumvise ibyo baganiriye
ati turatingana ati mugabo turamenyeranye umwe ati Iratsinda 3-1 undi ati turatsinda 2-0 undi ati equipe zose ziraza gutsindana ati mugabo birarangira equipe yitwa Real Madrid yoyo irenganye nuko rero reka mukanya gato tubaherekeze hama tugaruka tunakomeza mu byo twateguye kuno munsi na cyane ko match twebwe tugira ico bita analyse kuri tapis vert turabe niki twokwitega kurikira ngo kuri no munsi ariko kandi turanabe nibikurikira yaba uwitwa mwarimu wa Salta asezerewe ndetse no witwa Pep Guardiola nawe mu gihe yoba asezerewe mukanya tugaruke